binyuranye naho yavuze ngo fomi barategura bakatuzanira ngo sinya. Haba namba aho yaraturengeye akarimbi, yaratubesheye. Hagati y'ubushikiranganje vyo kuri n'ihinguriro fomi, ubushikiranganje bwasekira leta, ivyo bintu vyobaho na gatoyi aho ihinguriro fomi ryoteguye inzandiko ngo we mushikiranganje kanaka sinya. Ubwo burenganzira twaba tuhabwa nande? Hariho n'ikindi kibazo twagiye turumva mu barimye, kuko natwe tuba muri bo turabagendera, bidogera naho nyene fomi ngo bararishe amahera yabo, barariha yayandi yibanze bita avance mu kinyamazuru, bongera barariha amwe abasigaye kugira ngo bagombore baronke agatike ko uzogombora ifumbire. Mugabo hakaba hariho abatararonka ifumbire, bagaca bagiriza fomi, kandi ntabyo ndabarusha, ngo none fomi igire kubika amafaranga yacu, igire ko twima ifumbire, ngo none twarayisabye tubiki. Bamwe bakanavuga bati fomi babaye abasuma, ariko mbe n'abanyemenyesha ko fomi turabakirisu. Vyukuri twashaka tumenyeshe abarimyi bose b'abarundi iyo bava bakagera yuko arya mahera yibanze bariha yitwa avance, narya yose akurikira yo kugombora bita solde mu kinyamazuru, ko atafaranga na rimwe rutumbera fomi, ikonte ya fomi, yuko arya mahera yose aciye mu microfinance atera arangurura mu kigega ca leta, mw'ibanke nkuru y'igihugu ariyo BRB, kuri konte y'umugambi ujejwe gutunganya ivy'ifumbire ariyo bita Programme National de Subvention des Engrais au Burundi, PNSEB mu mfunyapfunyo. Arya mahera yose aja kuri iyo konte mw'ibanke nkuru y'igihugu. Muti none fomi izoheza ikayashikira ryari? Twege mu kudandaza tudugana ifumbire tukayishikana hariya muri zone impande y'umurimo, kuko nta murimyi aza gutora ifumbire ku mugwa mukuru w'intara. Burya bubiko bw'intara nubwo twege tuba twitije kugira bikunde ibiduga binini binini dukoresha bishikane mu ntara aho amabarabara bari meza, hanyuma tukacakora imiduga mito mito yishikana muri ya mabarabara y'imigenderanire hariya mu mazone. Mu masezerano dufitaniye na leta nuko ifumbire tuyishikana hariya mu mazone. Ukudandaza kwacu rero leta iba yarakomanze twa dupapuro uha uburenganzira umwenegihugu umurimyi gutora ifumbire, udutiki mwe twita bondashira mu kinyamazuru. Umuntu wahariya muri zone, muri stoke yo muri zone, ajeje kwakira iyo fumbire fomi ishikanyeyo, aza guha ifumbire umurimyi ari uko amuhaye agatike. Amuhaye agatike acamuha umufuko w'ifumbire, kajya agatike rero kameze nk'amafaranga. Ubwo butike nabo bwatanzwe na leta biciye mu bushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije. Kandi twabamenyesha yuko barya batanga ifumbire mu mazone si fomi yabashizeho. Kuva mu ntango bashizweho n'ubushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi,
biciye mu bisata vyabwo biri mu ntara, biri mu makomine, babikoranye n'intwaro. Nibo babashizeho, barabadushikiriza, twebwe rero duca dukorana nabo mu kwizera. Nibo rero dushikiriza ifumbire, bakayishikiriza abarimyi babahaye bwa butike, twebwe tukazoca tugenda kwegeranya mu mazone yose agize igihugu c'u Burundi, kwegeranya bwa butike kugira ngo tubumanukane tubuzane aha ku mugwa mukuru w'ihinguriro FOMI. Muti none twebwe nka FOMI tuzoza kurihwa ryari? FOMI bwa butike twegeranya duca tuburungika mu bushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi kugira ngo babanze banabusuzume barabe yuko atabutike bw'impimbano, atabutike bw'inyigano burimwo. Bamaze gusanga rero ubwo butike bwujuje ivyangombwa ari original, bumwe ngene baha babandi batanga ifumbire hariyo amazone bita abadistributeurs zonaux mu rurimi rw'igifaransa, ubwo bushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi buca butwandikira bukaturungikira ico bita notification. Ubwo rwandiko rero baduha ruba rurimwo ibiharuro, amatoni, batubwira bati FOMI twabonye ifumbire mwashikirije abarimyi, kandi bwa bupapuro mwazana twabonye ko ari sawa, rero murashobora kurihisha amatoni angana gutya. Ivyo bimaze kuba duca dutegura ifagitire. Niyo fagitire rero icisubira muri bwa bushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, bakayiga ko ikoze neza n'abahinga babo, hanyuma ikazobandanya ikazokwinjira mu bushikiranganji bw'ubutunzi, nabo bakiga bakaraba ko ivyangombwa bikwiye, bagakora ibibega, bahejeje ibibega bagaca barungika ibikurikira mu banki nkuru y'igihugu, bayibarira ati rero kuri ya mafaranga ari kuri ya konte y'ifumbire imwe nababwira PNSEB, riha FOMI amafaranga angana gutya na gutya. Uko niko twebwe urudandazwa rugenda. Wa wundi ati nta kaburimvo, ngira muratahura igituma ndiko ndabaha mu buryo bwagutse aya makuru kugira namwe muyamenyeshe abarimyi, muyamenyeshe abarundi n'amakungu ukuntu ibikorwa vya FOMI bigenda, kuko nta kinyegetswa kirimwo, dukorera ku mugaragaro. Babarimye rimwe na rimwe gacamwo ururimi rukanyerera gato, bakagomba kuvuga ko FOMI arabasuma, tubasabe mu mahinkuru y'imvaho baturekurire, aboba batari bwaturekurire kubera bazaba bumvise amakuru y'imvaho, amahera yabo yaja. Twebwe yuko rimwe rimwe hari n'igihe azoza kudushikira abeza barejeje no gusoroma barasoroma, mu ncyamakuru mba turabagurana, kuko FOMI turi abantu beza cyane gose. Twabamenyesha nk'ubu nk'akarorero, abarimyi batoye ifumbire muci mu mwaka w'irima wa C 2025. Abatazi ibice vy'irima ni mw'iciri heze. Mafumbire twatanze harya mu kwindwi, mu kwa gatandatu kwindwi ko munani, ntiturarihwa amahera yose y'ubutike twegeranije.
twaregeranije ubwo butike kubo twahaye ifumbire, kuko abo tutaraha ifumbire ntabwo twegeranije, ntaho twari kubukura, ntabwo baratanga kuko nta fumbire bararonka kandi birumvikana. Mugabo barose ifumbire twegeranye ubwo butike, twarakoze fagitire iraca muri za nzira turiko turababwira, n'uyu munsi iracatembera iracazunguruka. Twatanze ifumbire mu kwa gatandatu, mu kwindwi haciye amezi angahe? Amezi atatane pi araheze. Murumva yuko ayo mahera ntayo turabona. Mugabo wa muri magwira agira ati amahera aryamye muri fomi baraturiye. Ico ntovuga coco n'udutike tujanye n'irima ry'aka gatasi turiko turaheraheza umwaka w'irimo wa wa 2026. Ivyo vyo ntibivugwa, biri ku ruhande kuko ntiharagera yuko twinjira mu vy'amafagitire. Ubu ni ya mabondasha nababwira bwa butike, hagomba hatangure igikorwa cyo kubusuzuma kugira barabe yuko ukwije ivyangombwa, nimba ari ubwatabaguritse babukuremo, nimba hari uwo yaraduciye mu ryahumye agashiramwo akatariko bagakuremwo, gutyo gutyo. Camwumva yo mbega tuzoyaronka ryari? Ntamera nka wa wundi ngomba za nkubaza. Ariko iciza kihari, leta n'umuvyeyi, leta niherana, nico ciza kirimwo. Irateba mugabo ikadutunganiriza. Murumva rero ifaranga aho riziye hose ryamariza riryoshe. Namwe murabizi sivyo ndababwira bishasha. Muvyumve rero yuko fomi atari ishingura amahera y'abarimyi bariha nkuko bamwe bamwe bahora bavyibaza. Turifuza yuko mwodufasha nko bamenyesha makuru mukababwira ukuntu ivyo bikorwa bigenda. Muti none ifumbire ko twumva itangwa bigenda gute kuva mu ntango kugira murinde mushika aho hantu murihisha naho namaze kubica mu masonga? Iki ngoma ndakigarukeko, ndakigaruka ko kubera iki? Ngira ngo mwaya matariki ya vuba mwarakurikiranye amaradiyo n'amateleviziyo, murakurikirana imbuga ngurukanabumenyi, aho nyakubahwa umushikiranganje ajeje ubutunzi yaciye mu nama nshingamateka, araca mu nama nkenguzamateka. Amajambo yavuze kwihinguriro fomi mwarayumvise, sinirirwa ndayagarukako, ariko ngomba kubivugira ngaha yuko vy'ukuri yarengeye akarimbi ihinguriro fomi mu buryo bweruye, yiyobagiza amasezerano ahuza leta y'u Burundi n'ihinguriro fomi, yiyobagiza intambuko zose mu gukora bicako. Kuri ubu arambabarira, arashobora kuba atari kwiyobagiza, ugasanga uko ni na mushasha hariho mwayo mategeko cyangwa amasezerano dufitaniye na leta y'u Burundi, hariho bimwe bimwe atarasoma vyose. Twe twovuga tuti tumusaba afata akanya asome amasezerano dufitaniye na leta y'u Burundi twama dusinyiranira buri mwaka, arico bita protocole d'entente twama dusinyiranira ku mwaka ku mwaka. Ace hirya no hino amartikle yose arimwo, acabona neza mbega ivyegwa leta y'u Burundi nibihe, ivyega fomi nibihe. Ace kandi agenda asome neza uko umugambi leta y'u Burundi yubatse, kandi umugambi mwiza cyane gose witwa Programme Nationale de Subvention des Engrais, worohereza uburyo ifumbire iri kigenda itangwa mu gihugu cy'u Burundi. Naho nyene awusome neza uko leta y'u Burundi kuva 2019 dukoresha ayo mabwirizwa tugendera dusinyiranira
ayo maprotokole d'entente kandi dukoresha uwo mugambi PNSEP. Kuri ubu niyasanga haragahaze mw'ivyo bikoresho bibiri vyose ndondaguye biheze vyicarigwe habe guhinyanyura, kuko amategeko ni dynamique, ibikoresho ni dynamique, si ibintu biguma ngaho nka Bibiliya biri statique, ni ibintu hagize utunenge tubonekamwo abantu bashobora kwicara bagahinyanyura, kandi ni ibikoresho vya leta y'u Burundi, si FOMI yabishizeho, vyashizweho na leta y'u Burundi. Rero nka leta barashobora kuraba nimba bitagihuye n'ibihe tugezemwo bakaba guhinyanyura, ivyo nibisanzwe. Ariko vy'ukuri inyishu niko ari guca agenda imbere ya bariya bubahwa twitoreye, twubaha cyane gose kuza kubaremereza ibintu bidatomoye kandi vy'ibinyoma. Arambabarira n'umwubahwa nyakubahwa umushikiranganji w'ubutunzi, turamubaha cyane gose, mugabo yari kuza tukicara nk'uko n'abandi baza baraza tukicara tukagenda dutora inyishu y'ibibazo ibi n'ibi bigiye biraba, aho kuza kuruhisha bariya bubahwa twitoreye kandi baduserukira. Muti rero bimeze gute? Dufitaniye amasezerano na leta y'u Burundi mu mugambi wayo wa PNSEP. Nababwiye ko ibikoresho dukoresha bibiri buri mwaka, turasinyiranira icyo twita amasezerano yo gutanga ifumbire umwaka w'irima wa A na B na C buri mwaka. Ivyo vyose tugaca tubikorana n'ubushikiranganji bw'uburimyi, ibidukikije n'ubworozi. Mugabe iyi protokole navuze isinywa ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubushikiranganji bw'ubutunzi, ni nabo bayitegura. Baje kuyitegura bagaca batuzanira nka FOMI ngo mubona ivyanditswemwo vyanditswe neza, kuko nibo bayiteguye, bayiduteguriye, baravye ibiharuro bizotangwa. Dusanze vyanditswe neza na twebwe nka FOMI tugaca tuyisinya. Binyuranye naho yavuze ngo FOMI barategura bakatuzanira ngo sinya, haba namba aho yaraturengeye akarimbi, yaratubesheye. Hagati y'ubushikiranganji vy'ukuri n'ihinguriro FOMI, ubushikiranganji bwaserukira leta, ivyo bintu vyobaho na gatoyi aho ihinguriro FOMI ryotegura inzandiko ngo we mushikiranganji kanaka asinya, ubwo burenganzira twaba tubuhabwa nande? Ivyo rero ntibishoboka, ntibikunda. FOMI rero itegerezwa guhingura ifumbire igashikanira abarimyi muri zone, aho ikija mu bubiko ujejwe kuyishikiriza abarimyi mw'iyo zone nyene. Aho murimyi aha uwayishikiriza agatike, nawe agacamuha ifumbire. Namaze kubabwira sindabigarukako yuko uwo murimyi yashizweho n'ubushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Ikindi gikurikira, nashaka gusubira kugaruka kuri aya masezerano ukuntu yubatse. Amasezerano FOMI igiranira na leta buri sizeni y'irima haba harimwo ibiharuro fatiro, ivyo twita les prévisions. Biba birimwo ibiharuro fatiro mu matoni y'ifumbire azokenerwa mu mwaka, mugabo bikaba bicagaguye mu muce w'irima umwe, agatasi, impeshi, iki. Ibiharuro biba bigaragara. Ariko ibiharuro vy'ukuri, murumva ibiri muri ya masezerano biba vyifatiro kuko asinwa imbere y'igihe, kuko urumva ko ari ay'umwaka. Ibiharuro vy'ukuri vy'ifumbire bizoza kuboneka abarimyi bahejeje kuriha amahera y'ibanze amwe bita avance. Gutyo ubushikiranganji bw'uburimyi buhejeje kwegeranya ibiharuro vy'aba barimyi bariha ama avance, buca bubirungikira ihinguriro FOMI
buti rero ibiharuro kanoni nyezina aribyo twokwita commande réelle vyasabwe n'abarimyi ngibi nivyo wokorerako, kandi kenshi bikunda kuza biri hejuru bisumba bimwe vyari vyarategekanijwe mu masezerano nyezina yibanze. Iciza rero kiri muri ivyo biharuro nyakuri vyiza vyavuye mu barimyi nuko biza bitanga umuco nyawo ingene ifumbire ingana intara ku ntara, ikomine ku ikomine. Ivyo bigaca bidufasha kwitunganya n'ukuntu tuzoyidugana turavye urugero rw'ikomine w'izone kugira ntitwareho vyinshi canke dukeyi. Ariko naho biba biri hejuru gutyo tutavyiteguriye, ubushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi buca budusaba vuba bwango ngo hingura iyo fumbire yose abarimyi basavye. Kandi ivyo biharuro nyezina bikunda gushika abarimyi hageze ko batora ifumbire bikaza bukwi na bukwi, mugabo ubushikiranganje bukatubwira ati ifumbire abarimyi basavye ngiyo, namwe nimwishire mu kibanza c'inguriro fumbire. Nico vyifatamwo gute? Kuko ibirengeye ifumbire yiteguriwe mw'ico gihe ibibazo bica bihera aho nyene. Mbega ivyo birenga ko bititeguriwe ko mu nteguro atavyarimwo bica bigenda gute? Ikindi kibazo, mbega amahera y'agaciro mu y'amadolari namye mvuga ko mu nteguro ya leta atarimwo hoho bica bigenda gute? Ivyo rero nivyo rimwe rimwe uca usanga bigomba kuza kumera nk'ibishaka kuduhungabanisha gato hagati y'inguriro fomi na bwa bushikiranganji, tugaca dushaka gutana kw'imibagwe ngo wewe fomi ibi n'ibi. Ariho na vya bindi mwumva vyaza kuvugirwa hariya muri babubahwa bizanana aho nyene, ntimwibaze ngo bizanana ahandi. Mugabo murumva yuko bitaba vyazananye muri fomi, aho ngufu baca baza twicare tuvuga tuti none ko turi imbere y'ibibazo tubigere gute? Ari naho leta ica yongereza ubutike mu buryo bwihuse bw'abarimyi ku bwari bwategekanijwe, kuko abarimyi baba basavye vyinshi, baca bagenda gukomanda ubundi butike bakabwongereza bujanye na vya biharuro vy'ukuri abarimyi bahejeje kwerekana ifumbire basavye. Kubera ko amahera akenewe uwo mwanya aca asumba yategekanijwe mu masezerano. Biri muri ya masezerano kimwe nita protocole d'entente gisinywa na bw'abashikiranganje bubiri na fomi, amahera acaba menshi kubera ifumbire abarimyi basaba yabaye nyinshi. Kugira rero bikunde ya fumbire mwumva irengako kuri ya yindi iri mu nteguro muri ya protocole d'entente harimo amakarite previsionnelle, iyirengako kuyituriha gutyo bonye ata bindi bikozwe ntibikunda. Ntibikunda ko baturiha gutyo. Kugira bikunde yuko baturiye iyo fumbire irenzeko, niho cavuka ca kintu bita avena au protocole d'entente. Kugira ngo iyo avena ni nkuko novuga amasezerano nyongera ku masezerano yibanze, nico yita avena au protocole d'entente. Kugira ngo haze kwandikwamwo vya biharuro birengako n'amafaranga yavyo bica bijana arengako. Twebwe rero tuzoca dukoresha mu kwishuza ico kintu bita avena au contrat.
amasezerano nyongera kuri ya masezerano y'ibanze, nico gica gikora. Kitabayeho kurihwa ntibikunda. Ari bimwe rero mwumva umushikiranganje w'ubutunzi avuga ko atumva, ari ibintu kandi ari ibintu vyoroshe kumva. Namwe ndiko ndaganira ndazi ko mwamaze kuvyumva kera. None umwubaha nkurya yoreka kuvyumva gute? Ivyokunda. Ku buryo n'ubu tucibaza mbe vyamugendeye gute? Ko n'abandi ko bahora bavyumva. Tuca tubashira kabaza gushika kuri uwo mwanya. None fomi yarengeje kuri iyo fumbire yonyine vyibwiye ko twabisabwe n'ubushikiranganje bo bifitiye uburenganzira. Ko twabisabwe n'ubushikiranganje dukora neza cyane gose. Bifitiye uburenganzira. Natwe nka fomi dufise uburenganzira bwo kwishyuza kandi uburenganzira bwo kurihwa. Ivyo ni ngombwa. Kuko amasezerano abatomoye neza cyane gose kandi nashaka namenyeshe neza kuva mu 2019 imyaka yaciye n'imike murumva yuko iriko irarenga 6 dukora neza cyane gose na leta y'u Burundi. Ntavyo bibazo vyari bwagenda uko hakagenda n'impapuro nkuko yabivuze zisigaye zigendera mu isakoshi, sinzi ko ari kugira ntibaze mwibe akaza kuzishira imbere yabubahwa. Ese yoba ari karanyumva kugira ngo yumve ukuri, hanyuma nimba bikunda aza asubire hahandi ababwira ati burya murantunga vyarangoye. Ikibi umugabo n'ukugwa gaherayo. Umugabo yaguye akavyuka aba ari umugabo koko. Ivyo kwihenda birashika kuko turi abana b'abantu. Subire nduke ku karorero koko kivyanditse. Ibiharuro. Akarorero burya bushikiranganje w'ubutunzi aheruka gushikiriza abubahwa twitoreye bijanye na Avena. Ifumbire fomi yatanze mu mwaka w'irima 2024 ce n'ifumbire yatanze mu mwaka w'irima 2025 umwaka w'irima ABC. Ivyo bice vy'irima tubisize hamwe nabishize hamwe kugira ngo ibiharuro mu vyumve biboneke neza bigaragare. Twasabwa muri ayo masezerano gutanga ifumbire ingana n'ibihumbi 222 n'itoni 27 n'igihumbi 125 222,027,75 toni. N'ivyo bice vy'irima 2025 bese na 2024 se twasabwa ayo matoni. Leta nayo ikidusaba ko dutanga ibihumbi 245 n'amajana 791 n'igihumbi 25 vy'amatoni. 245,791,025 toni. No kuvuga yuko kuvyo twasabwe gutanga harenzeko amatoni ibihumbi 23 n'amajana 736 n'uduce 23,736,9 toni. Ayo niyo matoni yarenzeko. None vy'ukuri ko leta ariyo yadusavye ko tuyitanga, mwumva yoreka kuriha fomi vyagenze gute? Ni hamwe rero nababwira nti ayo matoni kugira bikunde tuyarihwe vyaca bica muri ya nzira ya masezerano nyongera ku masezerano originale y'ubwa mbere. Rero mu majambo make ivyo vyama biba amarima yagiye araba yose kiretse iririma turimo y'umwaka wa A 2026 aho ifumbire twari twasabwe twatanze ibice biri munsi ya 60%.
duca turararama kuko ibikoresho vyari biheze kabisa, nta bundi buhinga twari kugira. Aho twatanze hafi igice kabisa, ni ukuvuga musi y'ivyo twasabwe. Mu yandi marima yose muri rusange vyagiye birarenga. Rero ndabisubiramwo, ni ngombwa ko leta iriha fomi iyo fumbire kuko nibo bayidusavye, kandi turagamburuka turayihingura turayishikiriza bene gihugu, kanatsinda mu masezerano dufitaniye nuko ifumbire isabwe dutegerezwa kuyihingura, kuko na twebwe turifuza yuko umwimbu duhuga mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi, kuko hariya dufise bene wacu, dufise abavyeyi bacu, turakeneye yuko baronka ivyo bafungura bagahaga maze bagasagurira isoko, nk'uko nyene cyo mukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi amabivuga ati umuntu uronka ico ufungura umufuko nawe uronke amafaranga.